bakunzi mwese mukurikirana ibiganiro bica kumbonesha kure n'isamirizi agaseke cyane cyane mwebwe mukurikirana ikiganiro batega birungura ubwenge. Nongeye kuba ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, turi kumwe n'umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe ryo kuziganya no kuguranana Microfinance Twikangure SA, ni Christophe Sindayigaya, aho tugiye kumenya rero mbega iryo shyirahamwe ririko rirafasha gute mu guterera mu iterambere ry'igihugu, dufatiye ku byo rimaze kurangura ndetse n'ibyo ryimirije kurangura mu kurwanya ubukene n'ubushomeri mu bene gihugu. Je ndabashikiriza ikiganiro akaba ari Irakoze Anibera, nkaba rero ndabahaye ikaze mu kiganiro batega birungura ubwenge, umuyobozi mukuru wa Twikangure Microfinance. Nkuko muvyumvise nitwa Sindayigaya Christophe, abandi umuyobozi mukuru wa Twikangure Microfinance SA. Iryo shirahamwe nkuko muvyumvise ni shirahamwe ryo kuziganya no kuguranana, rikaba rimaze imyaka 3 ririko rirakora, ariko rikaba ryatanguye rikorera mu cicaro ca 4, ariko muri uno mwaka mu kwezi kwa gatandatu akaba ariho ibanki nkuru y'igihugu yaza gusuzuma ibikorwa tumaze gukora, imaze kubona aho tugeze ikiratwemerera ko twoja gukorera mu cicaro ca mbere, ivyo bita Microfinance de première catégorie. Ego umuyobozi wa Twikangure Microfinance umwaka wa 2023 uriko urarangira, mbega mwishimira iki mwaranguye muri uyu mwaka cyane cyane mu gufasha abene gihugu? Murakoze. Muvyo twaranguye ni byinshi cyane nkuko twabivuze. Microfinance akamaro kayo n'ibikorwa vyayo harimo kwegeranya amahera y'abene gihugu, ivyo bita collecte de dépôt, akabaho no gutanga ingurane ku bantu batandukanye, ivyo twita mu gifaransa octroi de crédit. Muri ivyo rero twarakoreye mu bisata bitandukanye, duhereye mu bo twita abakozi ba leta canke abakozi bakorera amashirahamwe yigenga, turaheza turaha ingurane abatari bake ku buryo mu mirimo yabo ya misi yose bashoboye kwisununura. Twarakoranye kandi mu bisata by'ubudandaji, aho twakoranye n'abadandaza batandukanye, abigenga canke amashirahamwe agira ivy'ubudandaji, nabo nyene twarafashanyije mu mirimo yabo ya misi yose ku buryo ibikorwa byabo byashoboye kugenda neza bivanye n'ingurane twagiye turabaha, zaba ingurane zo ku kwezi canke ku mezi 3 canke ku mwaka. Twarakoreye kandi no mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi, na cane cane ko ari cyo gisata gisanzwe gifasha bene gihugu batari bake, ibice birenga 90% murazi yuko bitunzwe n'uburimyi n'ubworozi. Muri ivyo rero twarakoreye mu ntara zitandukanye ziri mu gihugu, kubera yuko Twikangure Microfinance ikorera mu ntara nyinshi cyane, intara novuga nka zose zo mu gihugu, aho tutarashobora gushika twifuza gushika muri uyu mwaka utangura ni mu ntara ya Karuzi no mu ntara ya Cibitoke. Abarimyi rero batari bake, baba barima ibiterwa bimara amezi 3 amezi 6, abo twarakoranye mu gihe bariko baragira uburimyi, ico bita saison culturale, nabo nyene barashoboye kwiyungunganya ku buryo bashoboye kurima hanyuma barimbura. Mbere n'Imana yarakinze kuko nta biza byateye ibiterwa byabo ngo baheze bareke kuturiha. Nakuvuga abo bose twakoranye umwimbu wagenze neza, kandi natwebwe twararonkeye akarusho, kuko iyo abakiriya bacu bashoboye kurima bakorora canke bakadandaza bakunguka, natwe ishirahamwe niho ryungukira. Ego muri uyu mwaka wa 2023 mufatiye ku byo muvuze mwaranguye mu kwegera bene gihugu, mbega muri abo bene gihugu ko bariko bariteza imbere, iyo ngurane baronkejwe bayironka byoroshe? Ego iyi Microfinance ico twashize imbere, twagombye gushiraho akarusho bivanye n'izindi Microfinance ngene zikora. Ivyo rero twabishize imbere kubera yuko aho nagiye ndaca mu Microfinance atandukanye, abo nagiye ndakorera, kuko natanguye imirimo muri 2012, naraciye mu Microfinance ashika 4 yigira 5, narabonye rero aho no shira inguvu gusumba handi. Ukuvuga iwacu iyo umuntu asavye ingurane, umwene gihugu umukiriya wacu asavye ingurane, turaheza tukaraba ikiringo yayisabiye ko kugira ngo ico yayisabiye ntigihave cononekara, kubera ko benshi bakunda gutanga ingurane batevye, ugasanga umuntu ico yayisabiye caramaze gupfa,
rero twebwe ngaha twarashizeho serivisi zitandukanye. Iyo umukiriya aje gusaba ingurane agenda abonanye n'abajejwe kuyitanga, bagaheza bakamubwira impapuro zisabwa n'ibindi byose bisabwa kugira ngo iyo ngurane ayironke. Twebwe kandi iyo tumaze kwiga izo demande zabo, turaheza umukiriya tukabimubwira hakiri kare ko twamwemereye, canke tukamubwira ibibura kugira ngo aje kubizana. Turaheza kandi iyo ngurane yo yayironse tukamufasha kugira ngo ivyo agiye gukora duheze tumuhe inyigisho zijanye n'ivyo bintu kugira ngo n'utarazi ngene bikorwa ashobore kubikora neza. Ego nk'abenegihugu bagitinya gusaba ingurane, mubabwira ko akarusho ko gusaba ingurane ari akahe? Mbega abayitoye bobo mubahanura iki? Murakoze. Abenegihugu bagitinya gufata ingurane kumburengirana uko bataronse inyigisho z'ingene ingurane itangwa n'ingene yunguka n'ingene boyiriha. Twebwe rero tubatera kamo abantu bose bateye imbere kubera bakoranye n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana, kubera ajya amahera bagenda barabika ntashobora kubafasha gukora imigambi yose bifuza. Ariko iyo yafasha ajya yagiye arabika akongereza y'banki muhaye, araheza agakora umugambi, uwo mugambi ukamufasha kuriha rya deni akongera akiteza imbere mu mirimo yiwe ya misi yose. Turasaba rero abenegihugu bose babona bafise imigambi bashobora gukora, imigambi yo kwiteza imbere, bazoze tubaganirize, duheze tubahe inyigisho, icyo twita accompagnement, tugaheza tukabereka, tukabafasha gutegura imigambi yabo y'iterambere. Mbere niyo twahejeje kubaha amahera turaheza tukabafasha kugira ngo yangurane batora bashobore kuyikoresha neza. Aho tubonye biriko biramugora tukamuha impanuro, kubera turafise abahinga bagize ibisata bitandukanye, haba mu burimyi, mu budandaji no mu gutegura imigambi y'iterambere. Baraheza rero bakabafasha umunsi ku munsi, ufise ingorane araheza akatubwira, tukamukurikirana, tukaheza tukamufasha kugira ngo yangurane yiwe yafata ntimuteze ikibazo, ahubwo imuzanire iterambere. Ego iyo abenegihugu bahawe ingurane muri microfinance twikangure, mubakurikirana gute cyane cyane kugira imigambi yabo bandanye itera imbere? Ego muri twikangure microfinance SA, abenegihugu iyo tubahaye ingurane, ikintu ca mbere twatanguye gukora habayeho kongerereza ubumenyi abakozi, cyo twita renforcement de capacité, kugira ngo nibaja gukurikirana abatoye ingurane bashobore kugenda bafise ubumenyi bukwiriye. Twebwe rero iyo umuntu aje gusaba ingurane, bwa mbere bwobwo tubanza kumuganiriza, tukamubaza ivyo agiye gukora, tukaraba yuko ivyo bintu agiye gukora ari ibintu bishobora kuzana inyungu. Iyo tumaze kumuha iyo ngurane, turaheza tukagenda ku kivi iyo akorera, tukaraba ivyo bintu ko ariko abikora neza. Kubera za nyigisho twaha abakozi, baraheza bakabafasha mu kongerereza ubumenyi bw'abo benegihugu, imigambi yabo y'iterambere, bakabafasha kugira ibiharuro bibereka, mbega uyu mugambi ndiko ndakora inyuma y'amezi 2 amezi 3, uwo mugambi uzoba wifashe gute, kugira ngo dukinge yuko abenegihugu baba baja mu migambi itunguka, mbere bakabura ayo twabahaye, bakabura nayo inyungu bari bifuza. Turaheza rero tukabakurikirana ku munsi ku buryo ibikorwa bariko barakora biba birijanye n'ivyo basabiye ingurane. Ego birumvikana ko uyu mwaka mwakoze birashimwa mu guherekeza abenegihugu mu iterambere. Mbega umuyobozi uyu mwaka guca dutangura hoho muriko mutegura gute ku buryo abenegihugu bazovuga bati ewe twikangure waje hageze? Murakoze. Mu bisanzwe mu gutegura umwaka buca dutangura, twabanje kugira ico no kwita umwihwezo w'ivyakozwe muri uno mwaka. Muri uno mwaka rero harakozwe ibitari bike, harabayeho kwegera abenegihugu, twaruguruye ibisata vya twikangure microfinance mu makomine atandukanye, mu ntara zitandukanye, twarahaye amafaranga abantu baja gukora imigambi itandukanye. Rero twarabonye yuko muri uno mwaka uheze twakoze neza, ariko mu migambi turiko turategura gukora mu mwaka uza harimwo ico twashize imbere. Ico twashize imbere no kuvuga yuko dushaka kuraba mbega niyihe migambi y'iterambere twakoreyemo muri uno mwaka uheze, kugira ngo ari iyo migambi duca dukoreramo gusumba. Tuzoheza rero twegere abenegihugu batandukanye, haba bo mu burimyi n'ubworozi, tuzoheza tubegere tubigisha ingene bogira ubwo burimyi n'ubworozi, kandi twongere tubahe n'amadeni, duheze tubakurikirane ku buryo imigambi yabo itera imbere.
ikindi turiko turashira imbere muri uyo mwaka utangura turiko turarondera ico twokwita les produits innovants. Hariho imigambi myinshi abenegihugu badasanzwe bazi, turiko turategura rero abakozi bacu kugira ngo tubahe inyigisho zikwiye bazoheze bagende mu benegihugu babasigurire imigambi y'iterambere kugira ngo ivyo bikorwa bariko barakora biheze bibateze imbere. Ikindi turiko turakora ni ukwegera abenegihugu bakorera mu mitumba ya kure. Twarabonye yuko hariho ama microfinance menshi n'amabanki menshi ariko akorera mu bisagara. Turiko rero turegera abenegihugu bo mu mitumba ya kure kugira ngo bijya bikorwa vy'iterambere kuko nibo bakozi benshi dufise. Nibaheza rero bagakora ibikorwa bitandukanye byo kwiteza imbere, abenegihugu inzara zigabanuke kubera bwa burimyi n'ubworozi tuzoba twarakoreyemo cyane. Hari n'imigambi myinshi leta y'u Burundi iri kwirashira imbere, tuzoheza rero dukorane n'abajejwe intwaro, n'abajejwe uburimyi n'ubworozi, n'abajejwe ibisata bitandukanye kugira ngo ya migambi y'iterambere leta y'u Burundi iri kwirashira imbere natwe abariyo tugenda gutereramo kugira ngo igihugu gitere kije imbere, hanyuma abarundi bose baronke ico bafungura n'umufuko uronke ico ushiramo. Ego mu Burundi igice kirenga 90% baratunzwe n'uburimyi. Mbega muri microfinance twikangure SA umurimyi mworozi yafise ikibanza kingana gute? Murakoze cyane. Umurimyi mworozi wacu twaramuhaye ikibanza kidasanzwe kubera yuko abo bantu twasanze mu bantu baherana uravye ibiharuro twasanze abarimyi borozi badaherana cyane. Muti kubera iki? Abarundi barakunda uburimyi n'ubworozi kandi iki gihugu cacu kiramera, hanyuma ibitungwa birahaba kubera yuko ibirere vyo muri kino gihugu birafasha ibitungwa kubaho neza kubera yuko imvura igwa hafi amezi 9 canke 10 mu mwaka. Rero twebwe abo bene igihugu bagira uburimyi n'ubworozi nkuko n'umukuru w'igihugu yagumye ahimiriza kugira ngo abantu borore, twarafashe umugambi wuko mu mahera turiko turarondera mu bisata bitandukanye, amadeni dufata mu mabanke canke n'abandi bapartenere, turiko turarondera abantu baduha ifashanyo ico bita cofinancement kugira ngo babene gihugu bashobore kuronka amahera kwiye bashobore gukora imigambi y'iterambere. Turafise rero amashirahamwe atari make akorana n'abapfasoni akorera mu ntara zitandukanye, tuzatwara amaze gutangura mu ntara zitari nke. Tugiye rero gushira imbere uwo mugambi w'uburimyi n'ubworozi kubera yuko twabonye ko ari gisata kizana iterambere muri iki gihugu cacu c'u Burundi. Abo rero turabahamagariye, turabahaye akamo bazoze biture ishirahamwe ryacu riri mu ntara zitandukanye, tuzoheza tubakirane ikaze kandi imigambi yabo tuzoheza tuyishiremwo amafaranga kugira ngo iterambere ry'igihugu ritere ije. Tubibutse ko turi mu kiganiro batega birungura ubwenge aho turi kumwe n'umuyobozi mukuru w'ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana microfinance twikangure SA Ndayigaya Christophe, aho two tuyaga rero uko ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana twikangure ririko rirafasha mu guterera mu iterambere ry'igihugu dufatiye ku byo rimaze kurangura ndetse n'ibyo ryimirije kurangura. Imbere yuko turangiza mbega bene igihugu bitura microfinance twikangure SA ko bashima uko bakirwa, mbega ko barakaye kabijya mukoresha mwebwe muri twikangure. Ego nkuko nabivuze kare twaraciye mu microfinance atandukanye aho twari tujejwe amabanga atandukanye. Rero akabijya twashize imbere ngahi wacu harimwo icambere kwakira umukiriya neza. Umukiriya umuntu wese aje ngaha twebwe dufata yuko ari umukiriya wacu tukamuganiriza tukamenya ikimugenza tukamenya n'ingorane afise kugira ngo tizimufashe. Ikindi twashize imbere muri iyi microfinance yacu iyo umukiriya tumaze kumwakira turaheza tukamumenya. Iyo rero umuntu wamaze kumumenya ukamenya iyaba ukamenya ibikorwa akora biraheza bikakorohera ingene umufasha mu migambi yiwe iterambere. Ikindi twashize imbere muri microfinance yacu nico twita service rapide. Umuntu wese aje ngaha ico yifuza turaheza tugikora mu mwanya muto ushoboka kubera twaramaze kumenya yuko umwanya mu Kirundi umwanya n'amafaranga nkuko bavuga mu Gifaransa. Rero twebwe umuntu wese aje ngaha turaheza tukamunyarukiriza. Ikindi twashize imbere isumbya izindi microfinance nuko twebwe iyo umwene gihugu aje ngaha
akatwitura turaheza tukamukurikirana nubwo icyo yifuza tutoba tukimukoreye uno munsi turaheza tukakurikirana tukabandanya tumenya imigambi yiwe arimo tukazoheza tukamufasha muri iyo migambi y'iterambere. Cyo norangiriza ko twashize imbere nuko abenshi mu ma microfinance cyangwa amabanki bazi yuko akamaro kabo ari gutanga amafaranga gusa. Twebwe rero twarashize imbere inyigisho ku bantu bose no kubasanga kukivaho bari. Abandi bashaka yuko umukiriya wabo ari baza kubarondera. Icyo twashize imbere twebwe no gusohoka tukava mu mabiro tukagenda iyo abantu bakorera tukabasanga ku kivi kugira ngo wa muntu yoye kwirigwa araza afata urugendo aza ahubwo abari twebwe tumusanga iyari. Turaheza tukaraba n'abafise imigambi y'iterambere tugaheza tukabasaba ko baza ngo tubaha amafaranga baheze bakore imigambi yabo. Nivyo rero twashize imbere kugira ngo umwene gihugu tumusange ku kivi niho azoheza akabona yuko ishirahamwe imwitaye. Ego ngira bariko badukurikirana barumva ko Twikangure SA yakira abayitura neza mu kurangiza mbega n'akayi kamomotera abenegihugu bataratahura akamaro ko kwinjira mu mashirahamwe yo kuziganya no kugurana na microfinance. Akamo twotera abenegihugu bose bo muri kino gihugu nuko abantu bose bateye imbere nuko bakoranye n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana cyangwa bagakorana n'amabanki kubera yuko imigambi myinshi y'iterambere usanga uburyo bisaba umuntu atama bufise. Twebwe rero turateye akamo abantu bose bakora mu bisata bitandukanye bafise imigambi itandukanye bifuza uwo bafasha mu migambi barimwo kugira ngo abigira umugambi arabe yuko umugambi wabo umeze neza. Turabateye akamo baze biture microfinance aho iri mu ntara zitandukanye tuzoheza tubumvirize tuzoheza tubasange iyo bakorera kandi imigambi yabo tuzoheza tuyige iyo tubona imeze neza tubaha amafaranga baje kuyikora iyo tubona itameze neza tubahe inyigisho y'ingene boyitegura neza duheze tubahe uburyo kugira ngo bashobore gukora iyo migambi y'iterambere. Dushimire cyane umutumire wacu yitavye utumire kumbonesha kure n'isamirizi agaseke Christophe Sindayigaya. Najewe nagira ndabashimire ku kiganiro mwaduhaye kuri uno munsi kugira ngo tumenyeshe abene gihugu ivyo dukora naho tubikorera n'ingene tubikora. Turabakengurukiye rero kandi n'undi munsi muzoba mukeneye ko muza kugira ngo tumenyeshe abene gihugu ivyo dukora turabahaye ikaze tuzoheza tubakire urakoze. Ndabashimiye namwe mwese muriko mwadukurikirana ikiganiro bategabiri hungura ubwenge kigarukiye ngaha.